Elizabeti ageze kuvyara yibarutse umwana w'umuhungu. Ababanyi n'inshuti ngo bumve ingene umukama yamugiriye ikigongwe, baranezerwa hamwe nawe. Ku munsi ugira 8 baraza kugenyera umwana, kandi bashaka kumwita Zakariya izina rya se. Nyina yamara arababwira ati haba namba azokwitwa Yohani. Baramubwira bati ko atanumwe mu muryango yitwa iryo zina. Bayirarira amaboko se bamubaza uko ashaka ko bomwita, nawe abaka kabaho yandika ati Yohani niryo zina ryiwe. Bose baratangara. Buno nyene umunwa wiwe uruguruka, ururimi ruragoboroka, aravuga anina Hazimana. Ababanyi bose bagira ubwoba. Iyo nkuru ica ikwira misozi yose y'Ubuyudeha. Abavyumvise bose bagashingura ku muzirikanyi bavuga bati mbega uyo mwana azova mwiki? Nkako rero umukama yari yamushize kw'iminwe. Nyamwana nawe arakurakurana ubwenge, hanyuma yibera mu gahinga gushika umunsi w'imenyekana ryiwe imbere y'Isirayeli. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Tugire Kristo. Bavukanye dusangiye agahimbare kuno munsi mukuru. Haraho tugasangiye bari ku musego, mugabo babigirane umwizigiro. Abo bose uyu munsi bareko rahatahura ko kano kanya katwibutsa ko umuntu aratungwa n'indya gusa. Nashaka ndabwire ko mu guhimbaza uyu munsi mukuru wa Yohani Batista twoshobora kuzirikana ibintu byinshi, ariko ntitwabimara muri kano kanya. Umwe wese araza kugendera vyinovora, kandi byose tubihabwa n'ijambo ry'Imana. Kubwanje kuzirikana ubuzima bwa Yohani Batista Mweranda ni nk'incamake y'inyandiko nyeranda yose uko yakabaye, kukaba nko baratubwira n'ibintu biboneka ko ari we asozera igihe c'ubwuzure bwa kera, agaca yugurura igihe c'ubwuzure bushasha bw'Imana n'abantu. Iyo twihweje rero ivyo vyose hari ivyo tuzirikana mu buzima bwacu, mugabo jewe uno munsi nashaka ko tuzirikana ibintu bibiri muri vyinshi twozirikana. Icambere nuko nta muntu numwe aremwa n'Imana itamufitiye umugambi, koko Imana yacu burya uko tuyizi ntipfa kugira ibintu gusa gutyo ngo bite mu rudubi. Ibintu vyayo biratonze bimeze neza. Nico gituma n'igihe cirema ihindukiye ikaravyo yari yagize iti ni vyiza cane biragororotse. None nta muntu numwe rero Imana irema imereme gutya gusa ataco ifise co kumutunganiza canke imugenera kurangura ngaha kw'isi. Bisa rero n'amajambo umuhanuzi Izaya yatubwiye yerekeye nyene aya majambo umuhanuzi Izaya yagize ati umukama yampamagaye nkiri mu mbanyi ya mama ntaranavuka, yampamagaye mu izina, no kuvuga yangize umuntu ahambaye. Imana imugiti uri umusavyi wanje, muri we nzoronka ubuni nahazwa. Nibaza yuko aya majambo munsi turayashira kuri Yohani Batista. Hanandi majambo Imana agera ivuga iciye ku bahanuzi, mugabo turavye Yohani Batista uyu munsi amajambo tukayamwerekeza ko natwe twadukwere kuza turazirikana
iryo jambo mbega ko jewe ndiho natewe iteka ry'ukuremwa n'Imana, Imana yangeneye iki kuri iyi si y'abazima? Amajambo y'Izaburi mwumvise ingene aza asasira ati ndagukengurukiye Mana wanje kuko wangize agatangaza. Hariho abantu batarabimenya, hari abantu batarabimenya yuko ari igitangaza c'Imana hano ku isi, babitumwe n'ibintu vyinshi ntashobora kumenya. Akenshi araho duhagarara ku vyatubaye ko mu gihe cyo kuvuka bikadutera amagorwa. Uyu cankuriya yiyumvira ko yavutse mu buryo bubabaje, yavyawe n'abavyeyi batubatse, nuko uyundi yaravutse abavyeyi we baramuta, uyundi yaravutse baramufata nabi n'ibindi tuzi. Hanyuma rero bikambuza kwiyumvira umugambi w'Imana kuri we. Ntiyigere yumvira umugambi Imana mufise ko, bikaguma bizunguruka gusa kuri ayo magorwa mengo yabaye nk'uko mengo na magorwa ashobora guhera. Ehera jewe mawe ntiyanyonkeje, ehera nuko papa sinzi ukuntu byagenze, ehera jewe abavyeyi sinabamenye. Nuko ko nagumye niyumvira mbega Yohane Batista ubwo yaza guhagarara ngaho ari kuvyumvira gute? Ati jewe nyene nkavuka ku mutamakazi umukecuru nyene ari mu kwihenukako. Ariko Imana yamugeneye igikorwa kidasanzwe atawundi yakironse mu bana b'abantu, nk'uko nyene umwe wese Imana imuhamagara ikamuha iteka yisangije, kuko iba yamuremye imufise ko umugambi udasanzwe. Imana yamugeneye ko umucacuzi w'umucunguzi. None rero ndabatumiriye kuri uno munsi umwe wese agende acukure mu mutima wiwe, mu buzima bwiwe, uheze rero umenye ico Imana yakugeneye uri iyi si, uheze ukirangura ataco winona, ntihagire na kimwe kikubera intambamyi, kuko Imana irakugurira amayira yawe yose. Bizogutera akanyamuneza kukubaho, hamwe ushobora kumva yuko ubuzima bwawe ushobora kuburirimba. Ikigira kabiri nazirikanye kijanye nyene n'ubuhanuzi bwa Yohane Batista. Yohane Batista yasamwe yongera avuka ku buryo bw'agatangaza, kandi yabayeho ku buryo butangaje. Yagenewe kuba umuhanuzi ategura abantu b'ico gihe ciwe umuzo wa Kristo. Inkuru nziza iratubwira ukubaho kwiwe gutangaje. Eka no ngaha muri inkuru nziza mwumvise uyu mwana ngene ngo nyamwana nawe arakura, akurana ubwenge, hanyuma yibera mu gahinga. Ntuzewe yibera mu gahinga gushika umunsi w'imenyekana giwe imbere y'Isirayeli. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana turumva ivyamutunze. Namye ndabizirikana ko rero nkibwira nti ariko nyene akaja kuba mu gahinga. Ubwo rero uko kuba mu gahinga nagumye nimvira ntikumbure yaje kubana na babandi ba Herodi, bamwe ba Filipo. Mu nyuma yerwo hava yimenyera ntababwira ijambo ry'inkoramutima ngo abanze abajugumize, abahindisha agashitsi, kuko ari c'Imana yari yamugeneye. Ntiburumva yabayeho ku buryo adashobora kwivanga, ntiyivayange muri ivyo nyene ashaka kudoma kurutoke ngo bihave bimwandukiza, canye bahava bamugira bati wewe turabisangiye numaweho nta vyawe. Yaragiye ku ruhande kugira ngo yitegurire igikorwa c'ubutumwa. Natwe kubw'ibatisimu twaronse, Yohane Batista aratwibutsa ko twabaye abasaseredoti, abahanuzi n'abami. Ariko rero na cane cane nashaka guhagarara kuri iryo teka ry'ukuba umuhanuzi. Umwe wese yagenewe kuba umuhanuzi ku izina rya Kristo. Iki gihe tugezemwo kidusaba iki? Mbega Imana yaduteretse hano kugira ngo dukore iki? Kabahanuzi. Mbega ninde muhanuzi azoshobora kudoma urutoke
ku bintu bidahuye n'ishaka ry'Imana bikoregwa mu gihugu, bikoregwa aho tubaye. Urumva twese ubwo butumwa turabuhamagariwe, ninde azovyubahuka? Tugire Kristo. Mwitegure, urugamba rurakomeye. Ninde azovyubahuka kuduma ku rutoki kugira ngo dushobore gutegurira amayira umuzo mushasha wa Kristo? Kuko Yezu Kristo ego turi kumwe kandi turama mugabo umuzo we mushasha utegereza gutegurwa n'abahanuzi b'iki gihe. Dutegereza kubaho nk'abadahindana n'ibihinda vyose, ariko uko abatwara iyi si nk'abari mu kiringo ca Yohani Batista bose umengo bameze co kimwe. Ko ngoma niyumvira ingene abami bakiye gihe babandi nirabwira ati Herodi, wa mugabo Herodi, ivyo wigira vyose kirazira kwabira umugore wa murumuna, ivyo ntibibaho. Iryo nibara ku mutemere, akanduruka kabizira bakamuca umutwe. Ivyo vyose kw'isi ya none turabibamwo, kandi kiretse uwo agenda yambaye amafume ntabibone, mugabo biraboneka. Ico Yohani Batista rero yubahutse, kuko atavyabo yarya, yaremera akababwiza ukuri. Abamubaza ngo mbega dukora iki, yabishura ati nimwisubireko, nta soni, nimwisubireko. Muri Luka hoho hakoresha amajambo akomeye ati bwoko bw'imamba mwe, ninde yabahanuye guhunga ishavu riri mu kuza? Nimukora ibintu vyerekana umutima wo kwihanura. Amaze bati ati dukora iki? Ufise imyambaro ibiri nahe umwe utawufise, n'ufise kandi ibiribwa agenza atyo nyene, no kuvuga ahe abatabifise. Abatoza kuri ngo barembgira Yohani Batista bakamubwira bati none tweho dukora iki ko dutoza amafaranga atara yacu? Ati ntimukaki ibirenga ivyo mwabwirijwe. Abasirikana bati ntihagire uwo mutwara umutwiwe n'impaka canke uwo munyanganya, kandi nimushime impera yanyu. Ayo majambo arakomeye, turayakeneye ko asamirana muri bino bihe tugezemwo, kugira ngo ategurire inzira Kristo uwiguze abantu bose. Murabizi iyo umushonji ariko arasaba, ariyambura n'utwo yarafise, akatugemaniriza urya atunze vyinshi, yumvira ko ashobora kuhakura akarusho. Gutyo rero hakubona umwe afise imyambaro ibiri, ko yoha urya atawufise. Ariko ibihe tubayemwo bitwereka ko unagenda atambaye ari waza kwambika uwufise izirenze. Uwambara za zindi ziremvye niwe aguma yambikwa, uwambaye uducocegwa nawe akaguma yambara uducocegwa. Wa wundi umwe afise akarasiyo karimwe ku munsi, arakamanyuramwo kabiri, akagashira wa wundi afise n'ivyo asesa muri pubere, kugira ngo sinzi utuntu nyene tutu avantage abareka ararondera. Iyo ni inkurikizi y'ibiturire. Erega nibihe tugerageze kuvyumvira ko twebwe twagiza abasaseredoti, abahanuzi n'abami, tubitegere tugire tuti none ibintu bene ivyo turiko turabibona, tuzoza turinumira birengane nyene. Hanyuma none Yohani Batista azoba yatwigishije iki? Yohani Batista w'iki gihe nukuri semerera ijwi ryawe rishike kure, kugira ngo Yezu Kristo ashobore gushika mu buryo bushasha. Hari hagasabisho dukunze kuvuga hagiye iwacu kuri Monsiyo, tugacisha kuri Bikira Mariya, tukarangiza tugira tuti ca kuri twebwe ngushikira abantu ubategurire Kristo. None rero kubw'igisabisho ca Yohani Batista mweranda, natwe nitwumve yuko umuvyeyi Bikira Mariya ducako, kugira ngo adufashe gutegura amayira ya Kristo, maze iki gihe tugezemo naco kibe mu muco. Nuko rero iteka n'impanuro n'ivyo nitugire Kristo.